ubona mu mabarabara ari benshi bariko baribuka ariko abantu bashobora kuba muri 3% canke 1% y'abantu kwisi ba millionaire abari bake cyane. Rero nawe kuba bashitse ngaha you are among of them kuvuga uruha agaciro kuko nawe wabihaye agaciro nawe bikomera amashikandi. Hama byukuri nubwo byangoye ariko ndazi ko mwize byinshi na jewe nka Mr. Possible cyangwa gato karakura sinabura icyo nshirako. Ku isi turimo mu buzima duhura nabwo cyangwa ibyo ducamo duhura na byinshi. Turi mu isi irimo ibibazo byinshi kuruta inyishu. Duhura n'inzitizi nyinshi zitubuza gutera imbere kuruta inyishu tworonka kugira dutere imbere. Na cyane cyane twega abantu bavukiye muri Afrika. Mu majambo make numvise ngeze ngaha abantu bose bagiye basaba imbabazi ngo mumbabarire sindandire. Nibaza ko nagiye kurandira. Guys, tworandira tuvuga amafaranga kuko hari n'abarandira ataco bariko baravuga. Bariko bakora ibintu bitemwa akamaro. Wofu murara ngaha cyangwa ugatabucererewe ako kanya ufise ukakabyaza umusaruro ariko uri kuvuga ikintu gishobora kuhindura ubuzima bwawe cyangwa gishobora kugira icyo gikoze ku bagukikuje, ku bantu mugendana cyangwa muri famiye ivukamo. Jewe rero akanya kariko kose nza kumara murakihanganira. Icyo ngira mbere ko n'ikintu ngira mbere ko kintu kivuga ngo ubwoba. Ugwaruka rwishi ufise ubwoba bwo gutangura, ufise ubwoba bw'ejo hacu hakazoza, mbere dufise ubwoba no ku gihugu cyacu mbere na Afrika. Ariko reka nababwire ikintu kimwe, uwirinda ubwoba yirinda ubwoba. Nimba ushaka cya mbere na mbere kurwanya ubworo kugira ngo uve ku ntambwe imwe ushike ku yindi, ubanza kwirinda ubwoba. Kuko nta muntu n'umwe yageze kure, nta muntu n'umwe yagize icyo ashika ku buzima afite ubwoba. Bisobanura iki? Hariho umutima kuganiriza wo gufata risk. Iyo umuntu ubwoba bumaze kuba bwinshi muri we, bwica indoto ziwe zo muri kazoza, bwica generation yiwe yomukomotseko yomuvuyeko. Kubera iki? Turashobora kugerageza ugakora iki kikanka ugaca ugira ubwoba bwo gushobora kugerageza, ukumva umenga hari abantu kanaka bemerewe gushika ku ivyo bintu cyangwa bemerewe kwama bagerageza. Nkunda kuvuga ngo gerageza unanirwe ariko ntunanirwe kugerageza. Try and fail but don't fail to try. Uyu munsi ushobora kugerageza ikintu kanaka ukananirwa, ariko niba umumenyero ngo ureke kugerageza, hako wicuza kutagerageza ikintu tuma wicuza ko wagerageje bitaha. Kandi muko kugerageza bikanga ntubiharira akabikana akuvuge ngo ni banaka tubona ko ari bafise amahirwe yo gutera imbere. No, umuntu mugufi, ubugufi bwari bwo bwose ubufise, uvuye mu nzu ugasohoka hanze ubona izuba. Bisobanura iki? Bisobanura ngo ubugufi bw'umutayo ufise, ubugufi bw'aho uvuka ufise, ubugufi bw'umuryango ufise, usohatse hanze ukagerageza, hari ikintu gishobora guhinduka ku buzima bwawe. La majorité abantu twicwa no kuvuga ngo sindara umutari. Kera ku bantu baba bazi ntaye yanze, sinzi ko ngaho muri benshi nakoresha ijambo rivuga ngo le capital d'un pauvre c'est sa force. Umutari w'umukene ni nguvu ziwe. But right now cyarahindutse, umutari w'umukene nabwo ari nguvu ziwe. Mu gihe ukiri muzima, umutari w'umukene ushobora kuba ubwenge bwawe. Niyo mpamvu umuhinga avuga ngo
sell all by knowledge. Ushobora kugurisha ikintu cyari cyo cyose kugira ugure ubwenge, ariko ubwo bwenge umaze kuburonka ushobora guhindura ibintu bikomeye ku buzima bwawe. Ariko amajorite y'abantu ntitwitaho kurondera ubwenge. Amajorite y'abantu twitaho ubwo ku bintu byadufitiye akamaro, akaba ari byo duha umwanya munini. Ubu hari abantu bari ngaho hanze ashobora kumva ngo kuza muri conference iyo mpindurira ubuzima cyane nogira connection, hagira abantu bashasha mwe nabo cyane no kumva ibindi bintu ntari bumva, akumva ngo kuja hariya no gutumwanya. Ariko uri umuntu umaze kumenya icyo ari cyo ubwo bumenyi cyangwa ubwenge cyo bushobora kugufasha, ushobora kubiha agaciro. Rero hatuye twagize amahirwe yo gushika ngaha, ukaba wagize amahirwe yo kumva aba presence batandukanye, go fata ibyo bavuze ubishyire mu bikorwa. Nama mvuga ngo ufashe ibitabo igihumbi ukabisoma, ariko udashyira mu bikorwa. Naje ufashe igitabo kimwe nkagisoma cyangwa numvise ijambo rimwe nkarishyira mu bikorwa, abantu tugambi batandukanye. Uvuye ngaha yumvire ni ikihe kintu cyavuye ngaho ugiye gushyira mu gikorwa? Ni ikihe kintu cyavuye ngaho wumvise ugiye taking action? Nta muntu n'umwe ashobora gushika ku ntsinzi atagikorwa yakoze, atakoze igikorwa. Kenshi turavuga ngo abageze ku bintu kanaka baba bafise amabanga bagiye bakoresha kugira batere imbere, ariko nta banga rihari kano katware rimeze gutya umuntu yo kugira ngo ndiziranotse ndi Siyoni ndi Dangote ndi Elon Musk, nukora mu inzira direct urahita umutunzi. Abantu benshi bateye imbere banga bahuriza ko byo gutera imbere ikudacika intege ama bagerageza, ariko nta banga riri twese ryoba rihari ryovuga ngo irindagiciyemo utatera imbere, kuko iryo banga riba rihari twese twese turicamo tugatera imbere, byo byoroha gutera imbere. Ariko gutera imbere ntibyoroshye, gutera imbere bisaba ibitabo byinshi. Niyo mpamvu ushobora kugendana n'imara zitanu ukayimara ya gatandatu, ugendana n'abantu bagwira inzoga batanu ukaba umwana inzoga wa gatandatu mu gihe mugenda igihe kinini. Ariko biragoye kugendana n'abatunzi batanu ngo umutunzi wa gatandatu. Ni bibiri bigusaba ibitambo binini, bikagusaba bikagusaba ukudacika intege n'ibindi byinshi kugira nawe umwe muri bo cyane ugendana n'abatunzi batanu uhinduka umucakara wawe. Bisobanura ngo gutera imbere nk'uko Fadi yabivuze si ikintu cyoroshye, si ikintu gize cyoroshye. Ikindi maze kubona nka jewe muri experience fise benshi ngaho muranduta mbere no muri mu bijyanye na finance benshi muranduta, no mu bijyanye na experience muri game benshi muranduta. Ariko uko byogenda kose kuri experience fise ntabwo ugera kure mu kintu cyari cyo utanguye, nubwo bwari burinyi, nubwo bwari ubworozi, nubwo bwari kudandaza, nubwo byari ibyo bya e-commerce, udafise ubumenyi bwacu cyangwa udafise mente cyangwa utaravye market ugiye kubikorera. Ibyo bintu bitatu: ubumenyi bw'icyo kintu, kugira mente no kuri market. Benshi turashaka kwita kurondera ubumenyi mu kintu ugomba gukora, ukigira kubahombye no kubabishoboye. Mu byo nkunda kuvuga nakora kuvuga ngo iyo umunyabwenge wigira ku bandi. Iyo umunyabwenge wigira ku makosa yawe, ariko iyo umunyabwenge cyane wigira ku makosa y'abandi. Bisobanura ngo umuntu yagutanze mu kintu kigira ku makosa yiwe, we nuzoyakora aho uzogera kure.
ariko iyo udafite kurondera ubumenyi ngo wigire ku makosa yuri uzogakora wowe uyigire umunyabwenge ariko n'umunyabwenge cyane. Icya kabiri, menta yinjirana n'ikiziga mu mva. Isazi itagira umuhanuzi yinjirana n'ikiziga mu mva. Hari abantu benshi kubera kubura abahanuzi bameze nk'isazi yinjirana n'ikiziga mu mva. Bizonera ngo nimara kwinjira mu mva ntabwo izovayo, nta kintu kimwe kizogikurayo. Ariko yaba yari ifite umuhanuzi, uwo muhanuzi ari kuyibwira ngo hewe nubwo wumva bino bintu bitameze neza, bitamota neza, ntukurikire, genda urondere ibindi kuko hariya n'ujayo urashobora kugirirayo ibibazo. Rero bivanye n'icyo utegura gukora, rondera menta. Icya gatatu nari mvuze, market. Fahadi n'akarorero keza n'abandi ngaha mu rugororero bwiza bw'abantu bamaze kugerageza kuri market y'ibintu kanaka. Bantu b'Imana, hari ikintu ushobora kuyumvira ukabona kigenda ahandi neza, abandi bagikora bakaronkamo amafaranga, ariko wowe igihe cyagera cyo kubikora bivanye n'ikibanza ubikoreyemo, ibyo bintu bikagenda nabi. Niyo mpamvu ujye umuntu ajya kumuhanuza nka Mr. Possible ukambwira ngo ndashaka gukora iki, ukambwira ngo even ko ufite marché de kurema ahantu zo bisohorera, ndakubaza ngo ikintu cya mbere urafise ikibanza cyizewe cyo gusoma market yizewe yo gusohorera ibyo bintu byawe. Nanje najyaho ndakarorero keza ko guhomba bivanye na market. Nimba twabonye ko e-commerce bivuna n'iki gihe kubera intamba nizi hazogera igihe zigenda zirakosorwa icyo kintu kigira ingufu nyinshi. Ariko wowe nushaka kubihata ushobora kubiga igitambo n'uburyo bwawe bugahererayo bwa cya kintu wari kuriyumvira ku bintu bijyanye n'iki na e-commerce. Mvuze e-commerce nuza kumva e-commerce wumve wa mugambi wawe ukurategura gukora. Nicaye gari nabo bateguye kino gikorwa bambwira ijambo, nanjye ndabwira ijambo biti igihe. Iyo umuhinga umenya igihe cya market cyangwa umenya igihe cy'ikintu kanaka, icyo gihe umaze kukimenya ntururuka. Urashobora kwicara ku ba traders barabizi, urashobora kwicara uyu munsi ukigira mu byabo. Abantu benshi tuzi ko ba traders abantu baba mu mazu bicaye, ariko ukicara ukigira mu byawe abandi bari mu mazu, kubera ko uzi bivanye n'amakuru wakiri, bivanye n'uko isoko uyibona, ukavuga ati uyu munsi ntabwo nja mu isoko. Ubwo nabwo n'ubundi bumenyi bwo kumenya ibihe. Iyo umaze kumenya ibihe ntupfa guhurudukira isoko. Isoko mvuga ni wumve kuja ngaho muri Paris cyangwa hehe, umva isoko y'ikintu cyawe. Ushaka kuvuga ngo okay, muri vision y'igihugu ya 2040-2060 igihugu cyifashe, igihugu giteye imbere, igihugu gifite imigambi yihe, noshobora gukora ku migambi yihe kugira nanje njane na vision y'igihugu. Niyo vision y'igihugu n'inzitizi ziye ziriho, jewe no kwinjirira, maze kubona ko kwinjira akaba ari kwinjirira. Niyo mpamvu nka jewe nigire mu burimi n'ubworozi, aho medishanje marabiza n'ahantu tumaze guhurira, ndabesha n'ibindi ntavuze ngo woreka kubikora. Ariko hari igihe wemera kuba igitambo cy'ibintu kanaka, kuko umuhinga aravuga ngo ubwato bwitambiye bukimuyaga. Kenshi iyo umenya ahantu hashobora kuva amafaranga imbere y'abandi, wowe ukagenda imbere, uhura n'ibibazo byinshi, ariko nawe ushobora kugira amahirwe menshi yo gutunga imbere y'abandi. Niyo mpamvu nteri indege abageni bere wacu bimbire kina gikorwa benshi byabananiye, mu bindi bihugu bigeze kure, ariko ndizera ko natwe tutazokwamaho turi.
dutanguye kubona abagene gutinyuka, umugeni akavuga ati jewe ibi bintu ndiko ndakora, nubwo umugore wanjye atabitahura, nubwo abana batabitahura, abanyagukuru batabitahura, abapapa batabitahura, bande batabitahura, ariko ndazi ko hari igihe ibyo bintu bizogira agaciro ku muryango wanje, bigira agaciro jewe, bigira agaciro humvuka, bigira agaciro n'igihugu canje, bifashe kugaruka guhisha. Ni intambwe iteye imbere, ni intambwe iteye igomwe, mbere dushobora kubakomera amashyi. Niba wumva ubyishimiye bakomera amashyi. Rero mu kurangiza sinobura ikintu nobabwira nk'umugeni afite experience itari nke. Muri Afurika namaze kuba mu bihugu bitatu, ariko kandi muri Afurika namaze kugenda ibihugu birenga 20. Muri Aziya namaze kugenda ibihugu 4. Urumva haragaye experience katari gato maze kuronka. Ikindi nzi ubuzima bwo kubaho nabi, nabaye imyaka 5 mu Buganda, hatagabanije ko irenga akamezi makeya nkora akazi ko kuvomera amazi abantu, vomera amazi bano batwara amazi ku mabiri. Ku bantu batabizi, ni naho nagira amahirwe yo kuronka umudamu w'umuganda. Nta mikindi nkunda kuvuga abantu bagatwenga, ndi umupapa w'abana 6. Simba nzi ko igitwengeje ari abana 6 nuko igitwengeje ari cyewe. Sinzi ko byose biba bitwengeje. So ndafise experience 2019 2018 abyo nagiyemo ama business y'abajyambere none imbere, ariko kandi ubyo nkora nona ibyawe online nka 2023 bazafari cyo nurinde n'inshuro nyinshi, nurinde ku mwaka umwe inshuro zirenga 20. Sana nako aka experience gafite cyo ngiravuga n'iki mu buzima byo maze kubona, byo maze gucamo, nabo maze guhura nabo nkaganira nabo bivanye naho bageze. Ikintu cyose uzokora, imigambi yose uzotegura gukora, nshuti yanjye, uzokenera abantu. Ugerageze ko bishoboka, ubane n'abantu bose amahoro. Umuntu yashaka kwigisha kudacika intege, gukora cyane, umwizigirwa n'ibindi, ariko ibyo byose mateye ku kintu bita umuntu. N'Imana ije kuguha umugisha ica ku muntu, nta mana imanuka ivuye mu ijuru uyikubite hasi kuko ibyo ushaka. Niba Imana ije guhezagira ibyo uri kurakora, ica ku muntu cyangwa ikaca ku bwenge yaguhaye biciye ku muntu, cyangwa ikaguhishurirwa uzoha abantu. Ikintu cyose uzokora ku isi, ikintu cyose uzogerageza kurwana nacyo gushikako, ntuzokwivumbure ku muntu, ntuzobe ikibazo ku muntu, cyane cyane abagukikuje. Ego gerageza umenye amakuru y'abagukikuje, ariko ibyo ukeneye byose, amaporoje yose urapanga, poroje zose ugomba gushyira ku isoko, igihugu cyawe ugomba guteza imbere, ibintu byose aho uzoja ukeneye umuntu. Rero ntuzobe intambara yotuma abantu bakuva, uzogwanire kubaka ibiraro cyangwa ibitarugo biguhuza n'abantu, kurusha kubaka impome zigutandukanya n'abantu. Hari abantu babaye mu buzima atarakwiye kuba, batari bakwiye kuba mu munsi, kubera ko yavuze ngo abantu baramemukiye, abantu bambereye abatizigirwa,
nta muntu n'umwe nzosubira kwizera, nta muntu n'umwe mbonye n'abantu bose ndabona nk'ibikoko. Ndakubwiza ukuri uko ubabona kose keneye abantu uburyo bwose icyo ushaka gushika ku cyose keneye umuntu. Rero uzogwana uko ushoboye, uzogwana intambara zose zishoboka. Abantu bazogutakaza ariko we ntuzobatakaza. Hari abantu turiko turaca mu buzima ukakaye kubera twagiye gutakaza abantu b'agaciro. Iyo ufise icyo abantu bakurondera ko abantu barizana, ariko kenshi iyo ufise icyo barondera ko hari igihe utabaronka. Ariko gwanira kurondera icyo abantu bakurondera ko, kuko iyi si ntikunda ubusa, ikunda ikintu. Icyo kintu mu gihe ugifise abantu bose barakuzaho. Uzokwirinde gutakaza abantu, ugwanire ko abantu bakuza ko. Murakoze.